Ndabaramukije cyane bakunzi ba IHURIRO TV ni mu kiganiro nanje mbayeho. No musi twaba twaje tubazaniye umutumire wacu ni umwe mu basanzwe bakora ibirato, uyu nawe sundi basanzwe bamuzi cyane, ni neza na neza muri zone Buterere muri commune Ntahangwa. We nawe sundi ni PASTEUR, bamwita PASTEUR Papa Naomi. Ndakuramukije cyane PASTEUR Papa Naomi. Ndabaramukije cyambere mbanje kubashimira ko mwashimye kutugendera nk'ikiganiro nanje mbayeho, nanje ndabayeho nk'umwene gihugu nga hano mu Burundi na cyane muri zone ya Buterere. Ndabayeho kubw'umwuga wanje, urantungishije kuko nabonye yuko ari bwo buzima, si buryoherezo y'ubuzima ariko nitangirire ry'ubuzima. Nanje mbayeho kubw'umwuga wanje hano muri zone Buterere, nsanzwe ndahakorera kandi ndahamenyereye cyane. Uyu mwuga ndamaze imyaka itari mike irenga 10 ndawukora. Natanguye kuwukora ndumujene, none ubu mfise abana 5. Urambeshejeho, ndariha inzu, ndigisha abana, mbayeho nyene. Uyu mwuga wanje urambeshejeho. Si ibi byonyine nkora, ndakora ibyashaje, ndahingura amasandare y'ubwoko butandukanye. Sizi zonyene hari izo nkora ku makomande. Ukeneye aka 30,000 ndagakora, ka 20,000 ndagakora, ka 25 ndagakora. Izi nazo ndazigurisha 10,000. N'ibyashaje ndasubira nkabigira bizima. Amasentire ndakora, amasakame ndakora, amavalize ndakora. Urabona ni isaha niyo meje gutera indi kamba nshasha. Ndabayeho kabisa, ndashima Imana. Yego, namwe ndabashimiye ko mwaje kutubwira. Papa Naomi ndagushimire cyane. Bamwita PASTEUR, asanzwe akora ibirato, asanzwe ari umwe mu bantu basanzwe bahinyanyura ibirato. Benshi hari abasanzwe bakora uyu mwuga w'ibirato. Muganga wowe neza na neza hakwisamariro abantu benshi barakuzi cyane. Wo tubwira akantu kakabijya, akantu wo ukoresha kugira ugumuhurumbirwa abana abantu benshi. Yego turabona bakora ibirato vyiza, ibirato vya original, ariko hariyo nabandi babikora muga kimwe mu kintu gituma abantu wewe baguma bakwirukira cyane, baguma baguhurumbira. Mbega n'igiki? Ikintu cambere bagituma abantu bankunda canke bandondera cyane, na cyane iyo uri kurakora ikintu uzi wigiye, kuko sinavyigiye mu ibarabara, naravyigiye mu ishure aho ari muri 2004 niho navyize mu ishirahamwe iraho y'abazungu bigeze kuza kuguruza ishure mu Carama. Naravyize n'ibintu nkora menyereye cyane, mfitiye experience. Igituma bankunda nuko icambere nshira imbere akazi, ica kabiri ndakora neza, nkorera umukiriya nk'uba ariko arikorera, bigatuma abantu bankunda. Kandi iyo nkoze ikintu mbera nk'ukiremye, nico gituma abantu bankunda. Hari abava mu Carama, hari abava mu Cibitoke, hari n'abandondera ku matelefone bakaza nkabahingurira. Benshi ndabakorera ku makomande tujya to original bita ngo nudukenya, natwo ndadukora. Hano mu Buterere turabikora kabisa, abantu bakaryoherwa. Nico gituma bankunda. Icambere nshira imbere akazi, hanyuma nkabakorera neza. Nico gituma abantu bampurumbira cyane, kuko iyo ndaguhaye isango sincereza. Iyo mbona bitwara nk'imisi 2 ndakubwira ngo ni imisi 2 nyene, kandi yuje usanga naguhereje nta kibazo kihari. Hano mu Buterere ndamaze imyaka ishika 9 ndahakorera, nta muntu turashwana. No kuri akazi ndagakora neza cyane, kandi nawe urabibona neza yuko usanze ndi ku murimo. Nk'uyu ndiko ndakorera isaha, ntari ngaha aje gusanga byose nahejeje, kandi byose n'amavuta. Imana ibahezagira. Ego neza cyane Papa Naomi, tugushimire cyane. Papa Naomi ni umwe mu bantu bahora baronka amakomande avuye ndetse no mu micungararo y'ikindi gihugu, nko hagati mu gihugu mu ntara za ruguru bakamutuma commande. Mbega Papa Naomi, kamwe mu kantu uvuga ati aka niko kabijya jewe, uratubwiye yuko ukoresha umwanya, ariko ibirato vyawe mbega wo tubwira ati jewe ndabikora uku, bigenda uku kugira ngo nshobore kubikora. Kandi kimwe mu bintu ushobora kutubwira ati abantu baguma bahurumbira, mbega ni kubera iki we abantu benshi baguma bazi wawe? Icambere nkoresha umwanya. Ego. Ica kabiri iyo ndaguhaye isango usanga nahejeje. N'abazintuma ku makomande bari mu ntwaro zo hagati mu gihugu canke se nabo mu micungara yano hafi. Iyo ndamubwiye ati ni imisi 2 ni imisi 2, iyo ndakubwiye ati ni imisi 3 ni imisi 3. Kandi uramenya neza iyo ukoreye umuntu neza akuzanira n'uwundi. Ikigeretse ko nuko nkoresha ibintu bishasha, ndabigura muri ville aho bita hajya ku Bahinde. Hari ibikoresho ndahagura, hakaba n'ibindi nkura ajya kwa Naumu. naho nyene kubera azana ibintu byiza cyane bivuye muri Amerika
iyo ndabikoreye umukiriya wese araryoherwa kandi akanezerwa kuko ni ibintu byiza, ni ibintu biramba, ndabikora nkoresheje isuku kandi nkoresheje n'umwanya, nacyo gituma abantu bankunda kuko iyo nkoreye umuntu akanezerwa anzanira na mugenzi we. Papa Naomi, watubwiye yuko bino bintu wabyize kuva mu 2004. Wotubwira neza na neza ukuntu urugendo rwawe rwagiye ruragenda, kuko n'umwuga watanguye ukiri umusore ariko ubu ukaba wubatse, ukaba ufise n'abana, kandi n'umwuga watubwiye ati niwo ununze gushika isaha, niwo usomesha abana banje. Papa Naomi, urashobora kutubwira uko urugendo rwawe rwagenze, zimwe mu ntambamye mwahuye nazo n'ukuntu wagiye urabikora kugira ushobore gushika aho ugeze uyu munsi? Ego, umwuga wanje nawize muri 2004, usibye gusa ko ntaciye ndawubandanya kuko hari ivyigwa naciye nja kubandanya, bija gutuma uyu mwuga ngaruka kuwukora mu guhera muri 2013 niho natanguye kuwukora. Aho nari mfise umwana umwe, gushika ubu rero mfise abana 5 kandi turabayeho, ntawe nja gusaba ideni, nta n'uwo mfitiye ideni gushika ubu kuko uyu mwuga wanje urantosheje, urambeshejeho. Mu rugendo naho ibigenda bitugora, murabona ivy'iyisi yuko bizunguruka, nta numwe aba hejuru y'ikigeragezo. Hari gihe nyene ingwara zivangamwo, hari gihe ubukene bwivangamwo birashika, ariko vyose ndabikesha uhoraho kuko yabonye ko ari vyiza iyi teknolojiya yo gukora ibirato no guhingura. Uyu mwuga urambeshejeho, nayo ibigenda bingora ntibibura, ariko hamwe n'Imana igenda ishoboza muri buri kimwe cyose. Gushika ubu ndashima Imana kuko natanguye nkora bijya byashaje, ariko ubu nararonse umutahe wo guhingura. Umva ivyo nivyo gushimira Imana cyane, nico nkesha Imana cyane. Ibigenda bingora sino bigaruka ko cyane ko ni byinshi bigenda bishikira umuntu, ibyo sino bibandanyako, ariko ico nshima nuko uyu mwuga umbeshejeho kandi ndashima Imana. Bakunzi ba IHURIRO TV, tukaba twariko turayagana Pasteur basanzwe batazira Papa Naomi, umwe asanzwe akora ibirato. Papa Naomi, zimwe mu ntambamyi mukunze guhura nazo mwebwe abantu musanzwe mukora uwo mwuga wo gukora ibirato, mbega nizahe? Ubwira ko natubwira ukuntu wohora ubikemura kugira n'undi wese yumvireho, kuko wowe usanzwe ufise uburambe muri kano kazi. Ego ni by'ukuri ndafise uburambe kandi ndafise na experience, ariko mu kazi ntiyabura ibigorana kuko hari gihe ibikoresho bishobora kubura bivanye n'ubukene bw'igitoro, hari n'igihe bishobora kubura iyo aho tubigura bagiye kubirangura umuntu akagenda agasanga byaheze, ariko iyo si ntambamye ndende cyane kuko nta misi ihera bitabonetse. Igiteye intambamye muri iyi minsi ni ibura ry'ibitoro kuko kenshi hari gihe nyene ibikoresho biba byabuze. Nkuno munsi nejo naragiye kurondera igikoresho bita kolo, narakibuze kandi no munsi nasubiye ndakibura, ariko hamwe n'ivyo ndazi yuko atandwa izohera ntakironse. Intambamye ntizibura ariko si nyinshi cyane. Iciza nuko uyu mwuga umbeshejeho kandi nongera nkeburira n'abandi batarabimenya baze tubigishe, turigisha. Kimwe gusa nuko tutararonka evolution yo kubasha kuronka uburyo bwo kugurwa nk'ikigo cyo kwigisha. Iyo vision ndayifise, ariko rero abariko baratwumviriza bavyumve neza yuko turafise ubumenyi kandi turafise n'ubushobozi. Kimwe gusa n'umutahe utarakwira, ndafise iyerekwa yuko no kwigisha n'abandi kuko nanje abanyigishije barantesheje intambwe. Sinshaka rero umwuga yuko ndabigumizamwo, ariko ndashaka nigishe n'abandi. Ndiko ndakangurira bene data baja gukurikirana iki kiganiro, baze tubigisha imyuga, baze tubigisha ibyo bakora. Ibarabara ntawe gereye, ariko iyo uri kurakora igikorwa uko kiba kimeze kose kirakwinjiriza umusaruro kandi ukongera ukinjiriza n'igihugu cakwibarutse. Imana ibahezagire cyane. Neza cyane Papa Naomi, tugushimire cyane. Bakunzi ba IHURIRO TV mu kiganiro nanje mbayeho rero, uravuze ati twebwe turashobora kubigisha. Ku bakunzi ba IHURIRO TV muraza kubona nimero ngaho munsi, muze guca mu murondera kugira nawe ashobore kubigisha. Papa Naomi, kimwe mu kintu wohanura abandi basanzwe kwita pasteur, arabandi gwaruka rujamo muri ibi bintu ariko yamara kuronka agafaranga akaja kuyayisha akaja kuyonona, kimwe mu catumye wewe uvuga ati jewe ko ari umwuga wanje, wotubwira ukuntu wagiye urategekanya uburyo wazura kuranga kugira ushobore kwisunura, kugira ushobore kugera ahantu ugeze uyu munsi?
Ego ndiko ndakangurira abantu baja kuraba ikino kiganiro. Uyu numwuga ubonekana nkaho ari umwuga mutoyi ariko si umwuga mutoyi iyo uzi igikorwa uri kurakora. Ndakangurira abajene baba abigeme canke abasore nabo nyine baze kwiga uyu mwuga kuko n'umwuga mwiza cyane ugukura mu ibarabara n'umwuga ugukura mu gusegerereza n'umwuga uzo kuzamura. Hano siho natanguriye kandi siho nzorangiriza ndiko ndavuga uburyo nagiye nzamuka. Nababwiye yuko natanguye nshona ikamba 200 ikamba 250 ariko gushika ubu ndageza aho nshobora gukora commande iperi imwe ndayigurisha 30,000. Murumva yuko naduze cyane. Rero ndagukangurira nawe mwene data ushaka kwiga umwuga ukure amaboko mu mpuzu uze tukwigishe umenye umwuga nawe kugira ngo ejo nawe uzozamuke nkuko turiko turazamuka. Nkaba ndabashimiye cyane mwebwe muja kumveza kino kiganiro muje gukanda canke mu telefone kuri 76 amajana 473 110. Izina ni niyo nkuru Faustin. Hano ku Buterere turabica bigacika. Kaze karibu tukwakire kandi tukwigishe. Imana ibahezage.